Mwambagije rero ikindi kibazo cyari gikomeye ni iki kijanye n'ingene mbona intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu myaka 4 iheze. Hari uwagize ati ni ibihe nashimye, ni ibihe nagaye. Hari uwagize ati mu ntango ndi mu bari bagize icizere ko Perezida Ndayishimiye hari ibyo yohindura, mbega uyu munsi ico cizere ndacagifise. Igihe muri CNDD FDD batora Evariste Ndayishimiye nk'umukandida agiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ndi mu bagize ico bakivuze ko ndababwira nti ubwa mbere bwo kuba niyo mpinduka ishobotse twakibona ko ari ikintu gikomeye, kuko uravye ko Petero Nkurunziza yari yigenjeje, uravye ingene yari yahinduye ibwirizwa shingiro, vyari ibintu bimutuma ashobora kubandanya. Twe twagira tuti kuba anarekuye ni kimwe mu nyishu y'ibikorwa twakoze mu kurwanya ikiringo ca gatatu ciwe. Hanyuma tutuwuje nawe uko tumufise ntitumufise mu mazina yaza imbere mu bakora ivyo kunyuruza abantu, mu bavugwa mu vy'ubusuma bukomeye mu gihugu, ntiyaza imbere. Ikindi twanakunda nuko yavugwa ko ari umuntu aganiriza abantu bose, bariko baramutubwira ati ni umuntu afise abagenzi mu mpande zose z'abarundi, ni umuntu bakiri ku rugamba yarungikwa mu biganiro. Turavye ibibazo bihambaye vyari vyugarije Uburundi muri ico gihe, twagira tuti uwo muntu afise izo mpano zo kuganiriza abarundi batandukanye yoshobora kubera umugisha igihugu, agashobora kuganiriza impande zose z'abarundi, agafasha igihugu gusubira kwegerana, tugasubira kuba abarundi twese bari kumwe. Ico gihe ndibuka ko mu biganiro nabivugiyemo nongeye ko ntiyamara ivyo sindabivuze nibagiye ko arongoye umugambwe CNDD-FDD, sindabivuze nibagiye ko uwo mugambwe ufise ishami ryitwa Imbonerakure, kandi tuzi ivyizo Mbonerakure zakoze no muri uwo mwanya yari arongoye uwo mugambwe. Ako nakongeye ko uko nyene. Icanyuma nibuka nongeye ko nuko nagira nti kimwe mu bimenyetso bizotwereka uwari ni ingene azotorwa. Rero kuva atowe hagiye hatangura kuba utubazo. Ubwa mbere bwo itorwa ryiwe haravugwa ivy'ubusuma, turaraba ingene amatora yagenze, vyo guharura amajwi ingene vyagenze, ingene bapfunga inderetsi z'umugambwe CNL, hamwe vyageze naho banyuruza bamwe mu bahagarikiye amatora. Ivyo bitangura kuba ibimenyetso vya mbere bidutera ubwoba. Mugabo igihe ashikiriye ubutegetsi, mu mwanya wa mbere yabaye nk'uwuhumuriza igihugu. Yaravuze imvugo yasa n'iyihumuriza kuko yarashimitse ko agiye kubahiriza agateka ka zina muntu. Yaravuga ivyo kunywanisha abarundi mu mvugo yiwe vyarimwo. Yaravuga ko agiye kurwanya ivyo kurya ibiturire, mbere iyo mvugo iranakomera gose. Muribuka mu mezi 2 ya mbere yahagaritse ivy'imyimenyerezo y'imbonerakure zihagarika abantu. Ndibuka twese dushima ijambo rya Buramatari mushasha wa Kayanza, ariko aravuga ati bino bikorwa vy'umutekano ni ibikorwa vy'abajejwe umutekano, si ibikorwa vy'abasivile na rigera ari umusirikare. Twese turakuba amashi tuti hari ikintu gihindutse, iyi mvugo twari tuyirindiriye, twari twarayibuze. Hanyuma nk'ibi vy'abanyuruzwa, twebwe muri Fokode igice ca mbere ca 2020 twari dufise ibitigiri bikomeye cyane vy'abantu bari bagiye baranyuruzwa mu mezi 6 ya mbere, ariko afashe ubutegetsi kuva mu kwezi igihe arahiriye gushika mu kwezi kw'icenda, ivyo kunyuruza abantu vyasa n'ivyahagaze. Irumva muri umwanya wa mbere twese twaragize tuti hariho ikintu uyu mukuru w'igihugu agiye kutuzanira. Uhera mu kwezi kw'icenda muri Fokode twebwe twaciye dutangura kubona ko bwa bundi atakigenda, kuko twaciye dutangura kubona abantu ba mbere banyuruzwa. Kuva ku itariki ya mbere y'uko 9 muri 2020, abahungu bava muri komine Rusaka ku mutumba wa Namande bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya, bafatwa n'uwatwara iperereza yitwa Felix Havyarimana. Abo bahungu ntibigera basubira kuboneka. Aho tutangura kwa tuti bwa bundi nawe agira abandanye wa murongo. Uko iminsi yahera niko vyateye biduga ivyo kunyuruza abantu.
kumbure nitwaja ku gice kijanye n'ivy'agati y'akazi na muntu nyene ngira ngo niho noza gusubira kubishimikako ari uko imyaka yagiye iragenda 2021 ibintu vyari monogojeho biraba kamaramaza 2022 birasubira birakoroka 2023 turasubira kubona ibiharuro bitanguye kuduga buke buke uyu mwaka wa 2024 aya mezi 6 atangura uyu mwaka ibiriko biraba twaheruka kubibona muri 2016 nukuvuga mumbajije muti ikizere nukuri cyaragiye ubu ntacyo tukibona icyari kijanye no guhuza abarundi ntacyo tubona icyari kijanye no kugarukana umwidegemvyi w'abarundi ntacyo tubona amashira hamwe araca yarugawe kwa kundi nyene nta cyahindutse imvugo ntihumuriza imigambwe ingene ifashwe ntacyo tubona cyahindutse nta ntambwe tubona nkuko bijanye n'umwidegemvyo w'abarundi tugiye mu by'ubutunzi President Ndayishimiye yaje avuga imvugo ikomeye yo kugwanya abagibiturire mbere aja ku rugero ko ari we yarasigaye avuga bari ibiturire kurusha na Orikome yaho ribivuga hari ijambo wonyene yigeze kwivugira aravuga ati burya Orikome ntacikora ntacimaze jewe ndabivuga igihe ariko arabivuga byari bisigaye ari byo niwe yarasigaye avuga amadosiye abantu baribuka avuga dosiye imwe ya barrage ya Mpanda akavuga n'ibitigiri by'amafaranga yariwe akavuga ati ntanze indwi zibiri kugira ngo ivyo bintu bizobe bihanywe yaramajambo y'inguvu atamura atagira ati uyu mukuru w'igihugu turonse ntasanzwe mugabo ubonye haciye imyaka ibiri bimwe yavuze ukabona vyahereye aho tukaraba ivy'ubusuma muri kino gihe nyene vyasubiye kwimonogoza ntaco tubona yahinduye muri ico gisata ahubwo Burundi bwateye busubira inyuma cyane ifaranga ry'u Burundi yaje idolari rivunjwe 3,000 ubu riko ryegereza 7,000 ni kuvuga ko twatakaje agaciro ku rugero rurenga 100%. Ibijyanye n'imigenderanire y'ibihugu niko yaje igihugu cyugaranye umukuru w'igihugu yahahora adasohoka aho twarabonye akarusho mugabo icyo abarundi bokura muri ako karusho tujya mu nyuma tukibura kuko kugenderanira n'abandi byateza kuza kudukomeza mu butunzi byateza kuzana akarusha mu kugena abarundi babayeho ntabyo turiko turabona imigenderanire n'umubanyi u Rwanda bwa mbere biraboneka ko aje by'ukuri hari icagira hindure none raba tubwiye nimbi baranazugurura mu makungu twumva abarundi n'abanyarwanda batanguye kuganira neza ariko ibintu byabaye kuva mu ntango y'ino mwaka byasubije iruti bimwe byose yari yakoze rero je n'ukuri muri rusange sinovuga ngo hari impinduka mbona yatuzaniye ngo hari ikizere abarundi dufise nta jambo ry'ihumure tumwumvana nta munsi numwe avuga ati abana b'u Burundi bose n'abarundi ndipfuza kubabona bari mu gihugu ndipfuza kubona turi hamwe ndipfuza kwiza injyane zavutse muri 2015 zihera iryo jambo umuntu ari murindira ko akaribura bikatuma cya cyizere umuntu yibaza ko cyoboneka atakikiriho sinzi ko ibibazo byose mwambagije nshoboye kubicako murandabira ko hari ico noba ntavuze ko yego ahubwo hari kimwe cyane ntibagiye ko ndagira mvuge merci narimuze ko atari bwanye kure kuco nari namujejewe comparaison na ntuze na guverinoma ya nkuru nziza yafise ni ya neva uyu munsi bimeze gute par rapport ya ibya droit de l'homme. Okay. Nanje reka nongereze ko akabazo ndabona banje gose cyane ko gushimira Pacifique abantu baje badusanga ngaha ni benshi ni 670 nibo jewe mbona ku gicapo canje hama ndagushimiye cyane kuko namwe mwese mwaje ngaha ndabashimiye cyane gose kuko Pacifique namurondeye arabizi haheze plus de 3 mois chaque semaine ndamurungikira message ngira yatevye aravuga ati Reno dariko aragorana cyane reka mfe kumwitaba aze atuvugisha ico ni cambere donc wari utubwiye kuri ivyo ndayishimiye yatanguye ahuza n'abantu agahuza na Bakagame agashika avuga yuko ashaka ko abantu bataha mu nyuma kabivamwo ejo bundi tukamwumva yagiye ikinshasa kuvuga ko azokura umupresident w'umubanyi dumwe ko azofasha ngo abajene b'abanyarwanda ngo bakure Kagame au pouvoir est-ce que bon ni waheza kwishura nyene ba Blaise
jewe ku bwanje wombwira les quatre statements canke les quatre phrases za Ndayishimiye zimaze kugukora ku mutima ukumva uti aha aya nk'umurundi bon zagukoze ko peu importe de manière nziza canke mbi nyene quelles sont les quatre phrases za Ndayishimiye zimaze vraiment kukujegeza. Voilà, nivyo hama tuce du procéder dutangure kwakira abantu bashaka gupoza ama question kuko ni benshi cyane. Murakoze ku kabazo ntari nishyuye ko mwansabye ko nogereranya intwaro ya President Ndayishimiye n'intwaro ya President Nkurunziza. Ikintu nkunda kubwira abantu bihenda ko iyo hageze kugereranya bino bintu nuko bagereranya impera y'intwaro ya Nkurunziza ikakiza guhura n'intango y'intwaro ya Ndayishimiye. Usanga turiko tugereranya Nkurunziza amaze imyaka 15 ku butegetsi tukamugereranya na Ndayishimiye amaze imyaka 4 ku butegetsi. Ku bwanje umuntu yoshaka kubigereranya neza yofata ibiringo bingana. Nk'ubu tuvuze tuti Ndayishimiye amaze imyaka 4 ku butegetsi, reka tugereranye n'imyaka 4 ya mbere ya Nkurunziza, aho bica byoroha. Nayo Burundi tugiye kumpera usanga bitaba byoroshe, kumbure sinzi ko umuntu yosanga ariko agira byo, kuko nawe ntitumuzi turavye umurinda ariko uyu munsi umuntu akiyumvira ati mu myaka 15 hamwe yobandanya uko tumona ariko aragenda igihugu azoba kigejeje azoba yagihanze. Imyaka 4 ya mbere yabo ingene baza bose baza bafitiwe ikizere kinini n'igihugu. Abantu sinzi ko bibuka Nkurunziza atanguye uko vyari bimeze muri 2005. Abarundi bari baruhijwe n'intwaro ya transition. Abarundi bavuga bati oya bino bintu vy'amagaburanyama, bino bintu utabona neza ubutwara uwundi, bino bintu nibihere. Ariko uyu munsi basuye kuraba iyo ndabumvirije usanga bagira bati ahubwo intwaro ya Ndayizeye niyo yagendeka kuri bano bantu bose. Mugabo muri uwo mwanya abantu bibutse uko vyari bimeze, abantu baridoga muri ico gihe ca transition. Nkurunziza rero abantu bagira bati haje umukuru w'igihugu akiri muto, haje umukuru w'igihugu atagendeye mu ngendo zindi ntwaro zari zimaze iyo myaka yose vyavugwa. Iprona imaze imyaka irenga 40, Frodebu imaze imyaka nka 12 mu butegetsi. Bagira bati turonke bashasha baratuzana ivyumviro bishasha. Haza umukuru w'igihugu aboneka yegereye cyane abanyagihugu, abantu barabishima. President akina umupira n'abanyagihugu, President tumubona aja mu bikorwa rusange n'abanyagihugu, President tumubona avuga Imana. Iyo shusho yiwe ya mbere umwanya wa mbere abantu barayikunze, ku buryo n'igihe n'ibintu byabasanga byatanguye kuyangara abantu bagumana ikizere ngo Nkurunziza Murundi yari mwiza yononegwa nabo bakorana. Umwanya umwe yari Rajaba mwononera, uwundi mwanya barabagenero yari Adolphe, yari Bunyoni, ariko Nkurunziza w'ukuri abarundi baza kumubona neza mu kiringo cya gatatu ari wafise inguvu zose, ahubwo bagira bati bwa bundi abo twatuka nibo bagendeka kuri wa muntu. Rero muri iyo myaka 4 ya mbere abantu basa n'abafatanye, abantu intwaro ntiyari intwaro ikumira nkuko tuyibona uyu munsi. Imyidogo ko hari abantu bakumiriwe mu butegetsi ntiyari imeze nkuko bimeze uyu munsi. Niko muri Congress CNDD-FDD muri 2006 i Bururi, iyo kongere niyo ya mbere yavuze ko abansi b'umugambwe b'intwaro irabavuga neza ngo ni imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi, n'amashira hamwe yigenga, nibimenyesha makuru. Intumbero ifashwe yari ibaye mbi. Muri ico kiringo hariho abantu bagiye baricwa, mugabo kubitigira bito. Hariho wagira ati mu kiringo ca mbere yishe muri iki gifaransa ngo des dizaines, mu kiringo ca kabiri yica des centaines, mu kiringo ca gatatu yica des milliers. Rero ico kiringo iyo myaka yiwe 4 ya mbere twari dufite ibyo twidoga, ariko ntivyari ibintu hamwe iminsi yose uguma wumva abantu banyurujwe bishwe nkuko tuvyumva uyu munsi. Usanga dushobora kuvuga ngo 2016 bambe na gatandatu 2006 barataye aba FNL mu Ruvubu. Ugasanga turavuga ngo
uwo mwaka harafashwe ba Kadege, harafashwe ba Ndayizeye n'abandi, hanyuma ukagera uti 2007 mbega habaye iki, 2008 ugasanga urashobora kuvuga an evenement mbi yabaranze, 2009 tukavuga tuti barishe Imana irumva, 2000 ugiragenda gutyo usanga aho ushobora kuvuga ikintu kimwe canke bingahe twashavuriye muri iyo myaka, mugabo ntivyaba ari ibintu vyinshi cane nk'uyu munsi. Ariko uyu munsi tugiye kuraba intwaro ya Ndayishimiye nko kunyuruza abantu ni ibintu bisigaye biba. Je ndavye nko muri uyu mwaka turimwo, ubu nta misi 3 ihera tutumvise umuntu anyurujwe, ugasanga hari uheza akaboneka canke ntiyigera asubira kuboneka, ariko ubu nta misi 3 ishobora guhera tutaronse izina ry'umuntu yanyurujwe ahantu. Ivyo ntivyari bimeze gutyo mu myaka 4 ya mbere ya Nkurunziza. Kwa Ndayishimiye iki cyo gukumirwa kirakomeye gose. Mu myaka 4 ya mbere ya Nkurunziza imigambwe yari ikihari, imigambwe yari muri leta, imigambwe abantu ntibari borohewe cyane, mugabo bari bariho, imigambwe twarayibona yari iriho. Mu myaka 4 ya mbere ya Nkurunziza amashira hamwe yigenga twari turiho, twarakora, ntitwari tworohewe cyane, twaratega ubwoba nk'igihe Imana yumva yishwe byateye bikomera kuri societe civile, ariko twarakora, twariho, ntivyari bimeze nk'uko mu myaka 4 ya Ndayishimiye amashira hamwe yigenga kizira kaba mu Burundi. Mu myaka 4 ya mbere ya Nkurunziza ikibazo cy'ubutunzi ibintu byari bikigendeka ntawo bigereranya naho igihugu kigeze uyu munsi. Mu myaka 4 ya mbere ya Nkurunziza amaradiyo yarari mu gihugu yigenga, RPA twayumviriza twese, ariyo radio ya mbere yumvirizwa mu gihugu, Isanganiro yari ihari ifise umwidegemvyo wose ushobora gutanga amakuru yose, Bonesha yari ihari, televiziyo Renaissance yari ihari. Uyu munsi ugiye kuraba ivyo bimenyesha makuru ingene bimeze, ivyo ibivuga mu mwidegemvyo ntibikorera mu gihugu, ibihari navyo bifise aho bidashobora kurenza. Ntushobora kumbwira ingene uyu munsi yitwa ko ari amaradiyo yigenga, tukaba tuvuga abantu banyuruzwa, ayo maradiyo akaba atabavuga, tukaba dusohora amaraporo tudashobora kuvugira muri ayo maradiyo ngo batubaze mbega ni kuki mwavuze ko hanyurujwe naka, ugasanga nta radiyo ishobora kutubaza. Kuvuga rero bigiranije ku bwanje jewe mbwa ntitugeranye imyanya ingana, kwa Ndayishimiye usanga turi kure cyane yaho twari turi kwa Nkurunziza mu myaka 4 ya mbere. Okay, Landry, hariho question yari yashatse kubapoza imbere ko duha abandi bose bakaca bashika. Landry, ijambo ni gwawe. Ego Enold, murakoze, nibaza ko Pacifique twanyumva neza, mwiriwe. Mwiriwe cyane. Ego nari mfite utubazo nka tubiri cyane dutatu. Icyambere nijo ku ya sekeza ndondeza isanzwe mukora Alain Majesté ukora mikoro bikoze Alain Majesté murantunga, nariko ndavuga nti ijanye n'isekeza ndondeza, mbega hari ico mubitubwira ko imaze imyaka ingahe, hama cane muri bira yayo muravye ivyo campagne ndondeza imaze gushikako, ivyo mwoba mwishimiye ni biki, ibyo aho mwinegura ni biki, canke ico mwishura bamwe bavuga ngo campagne ndondeza isa nko kubika. Hari abantu bamwe bagenda bavuga ngo iyo batacimaze no kuvuga amazina n'ubuzima bw'abahitanywe n'ibi biriko bera mu gihugu, abo bo mu bishuri. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, ari ibyo amaze nk'amajambo canke amasota politique umukuru w'igihugu amaze imisi agira, bamwe arabatwenza, abandi arabababaza, abandi babona ko ari agashinyaguro. Mbega mwebwe aho muri mu bivuga kwiki? Ikibazo ca nyuma, igihugu cimirije cano kwita échéance électorale mu mwaka uza wa 2025 hamwe na 2027. Mbega amashirahamwe nk'ayo murongo ya société civile yiteguriye ivyo biringo gute? Hari ico mugiye gukorera hamwe? Hari ico twokwitega ku mashirahamwe ya société civile bijanye n'ibiringo igihugu kigiye kwinjiramwo mu mwaka uza hamwe no mwaka wa 2027? Utubazo twanje n'utwo murakoze. Murakoze. Ikibazo cya mbere mwambagije kirahuye n'icyo kwa Reynold ntisanze ntari nishyuye ko Reynold yari yambwiye ati ndamuhe amajambo 4 by'ukuri mu bintu President Ndayishimiye yavuze, yankoze ko amajambo yavuze ngo yanjegeje.
nuvuga hari ijambo yavuze ry'amaramaje hariho ikintu umuntu ashobora kugira naho aba ari umukuru w'igihugu uzi ko atagukunda naho uzi ko yoguhiga akakwica ukavuga uti ibyo aribyo byose uyu muntu ni ishusho ry'igihugu kubona umukuru w'igihugu wacu ashobora gukora ikintu nk'iki ndumva ko maramaye uko twese aduserukira ni umunsi yari kwagirisha inama abantu muri odeka mbona ibintu yagize mu maso hamwe avuga ati ibintu umenga ni bimwe by'umwana yanse gufungura umwana agumutse ibintu ngo umukuru w'igihugu ngo wahedi ujya munsi numvise maramaye kenshi mpora nshira no ku rubuga bimwe mu byo aba yavuze kijya cyarananiye no kugikoresha kuko muri jewe numvise umenga twese hari ukuntu umenga aradukuye impuzu urabona nko mu muryango iyo umuvyeyi hariho ikintu gishobora gushikira umuvyeyi uri umwana ukumva kumengo ntaco mucyambariye mwese yaba umuvyeyi umukunda cyangwa utamukunda mwarashwanye cyangwa mutashwanye hari ibintu uvuga uti bishino kwifuza ko biba ku muvyeyi wanje mukuru w'igihugu si umuvyeyi ndacibutse mukuru w'igihugu ntabwo ari umuvyeyi bamwita se barundi bamwe ariko si umuvyeyi umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu aradukorera ntabwo buri imyaka indwi tuzoba duhindura abavyeyi ngo bwa mbere ngo ari papa nkuru nziza ngo ni papa ndayishimiye ivyo sivyo umukuru w'igihugu ni umukuru w'igihugu nyene afise ibanga ryitwa umukuru w'igihugu ivyo rero abikoze n'ukuri narumvise maramaye kandi numva atakindi kirekire no bivugako hari ijambo yavuze numva ni ijambo ritangaje cyane atamukuru w'igihugu n'umwe wundi yo kubakwa kurivuga ni igihe muri Kigarama mu mwaka uheze bariko baramubaza iby'ubuzima buzimvye numva umukuru w'igihugu aravuze ati jewe amastoke aruzuye aratondeka amatoni afise y'amastoke iwe aravuga ko wewe ngo none ngo jewe ngo mwumbaza gute ngo iby'ubuzima buzimvye ngo ivyo jewe ngo mwumva no bimenya gute ku bwanje mu bihugu birimo demokarasi y'ukuri umukuru w'igihugu yovuga amajambo nkayo imisi yiwe ku butegetsi yobiharuye ejo twokumva ejo nka dufate perezida w'ubufaransa nka Emmanuel Macron agafata ijambo akabwira abafaransa kuko nabo nyene ibibazo by'ubuzima buzimvye barabifise akabwira ati ibi muri ko muravuga by'ubuzima buzimvye nukuri jewe bino bibazo muvuga je ntibinyerekeye muri Elysée ndafise amastoke y'ibifungurwa akwiye noshobora gufungura imyaka n'imyaka sishobora kumenya ibiciro by'ubuzima bw'abafaransa ndakubwije ukuri iryo jambo rivuze bukeye abafaransa bose wamwibarabara bukeye inama nshingamateka yiwe yomugumukana bukeye ntiyoronke yasubira guca kubona iwacu umukuru w'igihugu ashobora kwigamba ko afise ibifungurwa ubundi umwami yama afise imfungurwa kanatsindaga ibyacu ajya amakori y'abarundi bose umukuru w'igihugu nta mwami aza kuvuga ngo ni mu ndabe ngo nsa neza ngo ndavyibushe ngo ndafungura ntibibaho kuko umwami dusanzwe tubizi ko ivyo bifise ariko ivyo tumuha tubimuha kugira ngo we ntagire inzara ariko adukize inzara ni ukuvuga niho yibagiriye ntiyibagiye ati mbega buriya buri mwaka amakora abarundi batanga kugira mfungure jewe bayatanga kubera iki ubundi none ko ari umukozi nk'abandi bakozi ba leta ko umukuru w'igihugu bikwera iki tuza kumuha intendance hanyuma iyo intendance ntituje kuyiha umwigisha atwigishiriza abana ni kubera iki tumuha intendance ntituyihe abaganga ni kubera iki tumuha intendance ntituyihe uwundi mukozi wese wa leta nuko we tumufata tuti umwanya wo kubaho wiwe wose twarawuguze turamuha ibimubeshaho vyose kandi turanamukuramo ubwoba bw'ingene azobaho atakiri ku butegetsi tumwemerere ko n'umunsi yavuye ku butegetsi tuzoguma tumuha ibimubeshaho vyose kugira ngo ubwenge bwiwe bwose inguvu ziwe zose ivyumviro vyiwe vyose bikore ku iterambere ry'abarundi akore kugira umurundi wese afungure ni ukuvuga tumuhebeye amakori yacu kugira ngo akore ku buryo twese tuca turonka ibyo dufungura naho twamuhebeye ibyacu
rero kwacaza kutwigamba ngo jewe biruzuye akongera akaca tubwira ko ibyaca tumva ingene vyoba bizimvye ko twogira nkawe aho nukuri ku bwanje yari yataye umurongo w'umukuru w'igihugu. Iryo niryo novuga jambo rindi ryantangaje cyane mu bintu agenda aravuga. Ahandi ni umukuru w'igihugu nk'uko bivuze uti aravuga bamwe bagatwenga ukamenga ariko aratwenza, binanira kumutora ingene ivyumviro vyiwe biba bipanze, birananira kubitora kuko iyo ariko aravuga mu ijambo rimwe aravuga ikintu n'igihushane caco vyose bikajana mu ijambo atangorane, abashaka bagatwenga mugabo bumvirije neza aravuga ati none ibi bintu vy'uyu muntu nibiki? Umukuru w'igihugu atubwira gute ibintu bitandukanye mu ijambo rimwe? Haravuga ibintu kumbura umuntu yokwibira ngo gutwenza nyene aje kutubwira ngo ubwato bwa Nowa ngo bwari mu Burundi ngo igihe ngo hatera ngo umwuzurira cyangwa umwuzure, ngo hanyuma ngo ubwo bwato ngo buragenda ngo bukorokera muri Isirayeli ngo bari baburimwo ngo bacabitiranya inzuzi zo mu Burundi Maragarazi n'izindi bazitiranya na Efrate za hariya bacabibaza ngo bashitse. Ivyo ni ibintu ufukuti ndagira ngo mbwifasa ngo qu'est-ce qui se passe, ufukuti nukudutwenza nyene nivyo yemera nyene ni iki kitagenda hano hantu. Umva aho aravuga tukabura vy'ukuri ico yagombye kuvuga. Icyanyuma nuvuga gihora kintangaza ariko nibaza ko kijanye n'akazi yakoze bakiri ku rugamba, ni ingene akoresha imvugo ihindukiza amagorwa, ihindukiza ivyo leta ibitakoze akaca bishira ku Barundi ko ari kosa ry'Abarundi. Sinzi ko ngaha abantu batahura neza ico mvuze. Ni ukuvuga nk'ubu habaye ikibazo c'igitoro. Ikibazo c'igitoro aho leta yosiguye ingene biriko biragenda ngo Burundi bwonyene abari bwo buba budafise igitoro muri uyu mwanya, ibihugu byose bidukikuje gushika ku rubibe rwavyo rwa nyuma barafise igitoro. Ugiye muri Kongo n'igihugu amahanga, ku rubibe rw'u Burundi barafise igitoro. Ugiye kuri Tanzania ku rubibe rw'u Burundi barafise igitoro. Ugiye mu Rwanda ku rubibe rw'u Burundi barafise igitoro. Rero aho yoje kutubwira ingene vyagenze mu gihugu cyacu cyonyene abari cyo kiba kidafise igitoro mu karere, wewe acaza kutwereka nyabona ko ari twebwe dufise amakosa, ko Abarundi ari bo bagize ibintu birengeje. Abarundi baguze imiduga myinshi, mu sinzi ko mwumvirije ari mu gikorane hari imwaro ingene yatanze n'ibitigiri vy'imiduga yaguzwe, ati urumva igitoro gituma kibuze mwabarundi mwe munywe igitoro cyinshi mwaguze imiduga myinshi, si twebwe iyo mutagura imiduga igitoro cobaye kiriho, none raba mugenda kugura imiduga. Abantu barakoma amashi bamwumviriza, ariko usubiye ugashyiramo ubwenge uravuga uti ibi bintu qu'est-ce qu'il raconte, ibi bintu ariko aravuga nibiki? Kuko Uburundi bwa mbere bwo ariko bwaguze imiduga myinshi kurusha ibihugu byose bidukikuje. Twaba twaraguze imiduga kurusha Abanyarwanda, twararushije Abakongomani n'Abatanzania. Ku rundi ruhande mbega iyo miduga yaguzwe yaciye ihabwa igitoro cya gusa, ko igitoro cyose abakinywesha bakigura amafaranga avuyemo akaba yose ajya kurangura ikindi na leta ikaronka n'amakori, ni gute imiduga ibaye myinshi igitoro cyo kibura mu gihugu? Kubera atawuba mubaza, kubera avuga nka pasitori cyangwa patiri mu isengero atawumubaza, arabivuga abantu bagakoma amashi, katubwira ko ibintu bigiye kuba byiza, ibintu bikaba birarangiye. Ariko urumva ko ari ibintu bidasiguritse ibyaba ariko aravuga ntaho hantu. Ni gute uzosanga habaye ubukene acabwira Abarundi ko aribo badakora, ifaranga ry'Uburundi ritaye agaciro acaja kubwira abantu ati ntimusubire kumbaza iby'ifaranga itagaciro, ni mwebwe mudakora ngo kugira ngo turonke ibintu byinjiza amafaranga. Iyo mvugo yabo ihindukiza ikosa rya leta ikaza kurita ku bantu, ni mwirabe mwebwe mureke kumbaza ngo sinakoze iki, ahubwo nimwisubireko nimwe mutagikoze. Ni imvugo ndamwumva na kenshi intangaza, ni imvugo twumvanye ejo bundi ombudsman uyu Emero Hantine Kanyana abonye abantu bataronka ibisi zibunguruza avuga ati ikosa ni igiwanyu,
kubera iki mugenda gutegera bisi, kubera iki mwabagore mutambara amabubu mukagura ikamba mbiri mugataha n'amaguru. Imvugo yabo ni imwe. Umunyagihugu abuze ibintu igihugu cyateza kumuha, ikosa ni ry'uwo munyagihugu yabibuze, ntabwo ikosa ari ry'abategetsi bategerezwa gutunganya ibintu kugira ngo abanyagihugu babironke. Yambagije Landry ikibazo kijanye n'ivy'amatora yimirije, uruhara amashyirahamwe yigenga ashobora kugiramwo. Ubundi mu bihe bijanye n'amatora uruhara rw'amashyirahamwe yigenga nuruhe? Uruhara rw'amashyirahamwe yigenga mu bihe bene ivyo, hariho igikorwa bwa mbere cya education citoyenne, kwigisha abanyagihugu ingene amategeko y'amatora bakayamenya, bakamenya ingene batora neza, kubigisha kumenya kuraba imigambi, kubigisha kumenya kumviriza neza ivyo abiyamamaza bavuga ko bihuye n'ivyo abanyagihugu nyene bashaka, no kubigisha bo nyene guformira rero demande, kusohora ivyo bipfuza kugira abanyapolitiki babikorereko mu gukora imigambi yabo. Ico ni igikorwa kimwe. Igikorwa kigira kabiri ni igikorwa kijanye no gukurikirana amatora nyene, l'observation électorale. Ico ngira kirumvikana kino bisigura byinshi, gushiraho abakurikirana amatora, aba observateur, kujya gukurikirana operation zose zijyanye n'amatora, kuva hatangwa amakarata abantu biyandikisha, hagatangwa amakarata, hanyuma hakazoba ibihe byo kwiyamamaza, hakazoba ibihe byo gutora, hakazoba ibihe byo guharura. Ivyo byose nibihe societe civile igiramwo uruhara runini cyane kugira ngo amatora yizegwe. Ikindi kintu novuga kikomeye mu bihe by'amatora kuri societe civile ni ugufasha ko ibiganiro bijanye n'amahiganwa y'ibiganiro bifatiye ku bibazo nyene by'abanyagihugu, bagene enrichir le débat électoral. Societe civile irafise uruhare rukomeye, ni ukuvuga ko muri iyo myanya nka twe turi muri Fokode hariho bino bibazo by'abantu banyuruzwa, twategerezwa gukora ku buryo umwe wese mu bitoza nko mu kibanza kanaka agira icyo atubwiye yibaza azokora kijanye no guhagarika ivy'inyuruzwa ry'abantu. Uwundi wese mu gisata barimwo usanga yagize icyo azana. None twebwe tuzofasha iki muri ayo matora yimirije? Iki ni ikibazo kigoye cyane, kiragoye ku mashyirahamwe atari mu gihugu. Ku mashyirahamwe leta itacemera ko akorera muri ico gihugu, kiragoye gose ku mashyirahamwe. Umva ntidushobora kuvuga ngo tuzoja gukurikirana ku rubuga les opérations électorales, ntidushobora kuvuga ngo tuzoja kwigisha abanyagihugu mu mitumba, mu ntara, mu makomine, ntidushobora kuvuga ngo tuzinjira gose nko muri ico navuze kwa enrichissement le débat électoral. Biragoye gose, mugabo mu buryo dushoboye, mu byo dushoboye, ndazi neza ko tutazoreka kubikurikirana. Nko mu matora aheruka amashyirahamwe yigenga yarasohoye nk'icyandiko cyerekana ingene iby'agateka kazina muntu byari byifashe mu kiringo cy'amatora. N'ubu nta nkeka ko tuzobikurikirana gose ingene agateka kazina muntu kubahirizwa muri ivyo bihe. Nta nkeka ko mu byo dushoboye tuzosohora ivyiyumviro twipfuza ko bakorera ko abitoza, tukanagerageza kuraba ivyo bariko baravuga bitoza ko bifashe canke bidafashe, ku rugero dushobora ko, nimba ari gukora ama space, nimba ari gukora ibiganiro. Ndazi neza ko ivyo bitazobura, ariko turi limite kuba turi hanze. Ikiba cyonyine gisigaye ni ukuraba ko biba bishoboka ko dukorana na buke buke n'amashyirahamwe abasigaye ari mu gihugu, nayo nyene aboshwe ata kintu kinini agishoboye. Aha n'ukuri sinovuga ngo hari ikintu kirekire amashyirahamwe azokora kirengeye ivyo twari tumaze gushobora gukora nko mu matora aheruka.